nitwa Madame Jeanne d'Arc Ngendakumana, nkaba mba muri quartier zone Gihosha, quartier Muyaga. Ikintu cya mbere nabanza gushikiriza nico ncishijemwo n'umwana wanje w'imfura yakoze muri Leo. Icyo gihe yahakoze twebwe turi muri ambassade i Roma, tugarutse i Burundi dusanga umwana yarakuwe, ubaraburana urubanza rumaze imyaka 6 ntabwo bararonka inyishu. Umumetre ababuranira ni metre Ndayizeye Sandra. Inimero ntiyashoboye kuyima kuko telefone yayizimije, ari ku kazi ahantu adashobora gusohoka. Ico ni cyambere. Ikigira kabiri, nyakubahwa mushikiranganje, tubanje kugukengurukira cyane kuko jewe nararenganijwe, ndenganywa na chef de quartier wacu wa quartier Muyaga Gasaba Claudia, aranja n'igiturire cy'ibihumbi 250, ubamaze kundi 150, hasigaye ku uyu munsi ampa ibihumbi 100 nk'umupfakazi, arangurisha inzu y'amamiliyoni n'amamiliyoni, aransinyira, azana na 5 batowe kumbazanye do fausse signature. Nditura uturongoye ku mutumba Muromba, ndaja kwa chef de serire Jire, ndaja kwa chef de zone Floribert, ndaja kwa Mustanter Ernest, ndaja kwa maire de la ville Jimmy. Nyakubahwa maire de la ville ahezagi andungika kwa Mustanter, baraye barunciriye. Nanje ndi muri 5 batowe ku Mutangano, mugabo singi franga ry'umuntu numwe ngo araguze ikintu ngo tumusinyire sinyatire y'umuntu. Umukenyerera rugamba nkanje, twagwanya urugamba rumwe. Ndumupfakazi, umugabo wanje aherutse gupfa, akanja 250,000. Chef de quartier, administration irakurana nabo bantu. Ico nsaba rero nyakubahwa mushikiranganje, twebwe turi muri abo bavugiwe, turiko turaturatuzwa muri quartier Muyaga. Nyakubahwa mushikiranganje unyumve, jewe nkiniye titre de propriété kuko urupfu ntirusezerana. Abana banje bari hanze, chef de quartier yaransinyiye, me chef de zone ntibikunda, chef de mustanteri ntibikunda, alors que nasinyiwe à la base n'uwuserukira inzego z'intwaro hasi. Chef de quartier asinye, chef de zone yaranse kunsinyira, mustanteri yaranse kunsinyira. Iyo nzu naguze sishobora kuja muri titre foncier. Urumva rero naje mu bandi bose bo muri quartier Muyaga ko nagiriwe ubuntu n'Imana nkaronka ijambo. Murakoze, murakurikirana urubanza rwacu, ariko turashimira bo muri cour spéciale Tereo très bien, batwakira neza cyane. Sa Gasaba Claudia bamusabye muri commune Ntahangwa, chef de zone hari mustanteri na commissaire ati uwo mupfakazi buramuhutwiwe kungurisha inzu idaciye mu mategeko, hari imanza. Ariko muri cour spéciale Tereo très bien, Imana ibahezagire nibaba bari ngaha, batwakira neza cyane mu marushwa turimo. Murakoze. Nanje nitwa Ntorere Dativa, nkaba ndi imfuvyi. Senge akaba yafadikanije n'umuhabara wiwe, bakarya iparasera isiga papa, bakayigurisha jewe ntabizi. Munyuma basha bazana wundi araza kunsinyira, bare Ntorere Dativa. Nitwa Ntorere Dativa. Inomero y'urubanza 53 RPA 53 85. Sentare isubiramwo ni sentare nkuru ya Bujumbura. Ni Bujumbura. Mukabezi twaraburanye, je mbayo natsinze. Mbuya natsinze, uwo Senge afadikanije n'umuhabara wiwe, bashabunguriza Bujumbura. Bunguruje Bujumbura turaburana, babagiriza icyaha. Mu nyuma nza numva ngo nibo batsinze. Nanje yo parasera niyo nayinze kubura n'uburamuko.
ndi imfubyi nta papa ngira nta mama ngira singira nahomba. Urubanza rwari rugeze ngaho nyine muri parike y'Ibujumbura, je nta n'ibyo nzi gutandukanya neza. Muri kurudaperi waramunguruje ego bari barujyanye mu bushikiranganje. ugeze mu bushikiranganje Bari basabye yuko rusubirwamo. revisi Ego ku nomero zingana Jemfise urubanza RPA 53 oya ubu mu bushikiranganje ruri mu bushikiranganje inimero ntazonzi. ni ude yawujanye wabura Turafise umwavoka yarujanye. wiwanyu Oya nabacamanza twe umwavoka yatubwiye ko arujanye mu bushikiranganje asaba yuko rusubirwamo. yitwa Burakuvye urakubye burakuvye Emmanuel. tuze kuwa mbere iyo nimero nyene turara Avuze kwa kangahe? wa mbere saa yine Ego murakoze. Murakoze nyakubahwa mushikiranganje kumpa ijambo. Jewe nitwa Nkengurutse Viator, ndi umwana wa Rugoma Dismas hamwe Ndayirorere Kasirita. Jewe igituma nje kuvuga ibintu ngaha ni ihohoterwa turiko turakorerwa mu muryango wacu bivuye ku bantu basenga umuntu yitwa Migurumiko Andre, abenshi muramuzi yaraciye no ku maradiyo kenshi. Hanyuma uwo muntu yatandukanije mama na papa kubera ko mama yamuhaye undi mugore, bica bituma mama ashaka kwicisha papa gushikaho ahunga akava mu gihugu. wavuze ngo witwa Nkengurutse Viator gushikaho papa ava muri kino gihugu agahunga hari mu 2013 ahungira mu Rwanda. Rero igituma nje uno munsi nuko hageze yuko ivyo bintu by'iwacu usenga muri Migurumiko ni umubyeyi wawe ni Ndayirorere Kasiride ni mama. mama wawe Ego. Igituma rero mpagaze ngaho no munsi ni kubera yuko papa si hari, kubera ko nashobora kuza kuko yahatse kwicwa inshuro zibiri zose. Hanyuma rero aca prefera guhungira hariya mu Rwanda kuva muri 2013 gushika none munsi. Naho mubwira ngo aze akubwira ngo ntibikunda ngo mama wanyu yoca nyica. Hanyuma rero aho bigeze uno munsi nuko ibintu dutunze mu muryango wacu byose mama yashatse kubigira inyego za Migurumiko. urubanza mufise Ego rurahari rurimo. nomero zingana Hariho 905 RCF 905 ruri muri F 905 ruri muri sentare y'intango ya Cibitoke. Hakongera akaba n'urundi ruri muri sentare y'intango ya Gihanga RC 1307 1317. Igituma naninciye kuri iyo ntangamarara ni kubera yuko mu ntumbero yo kugira ngo ibintu by'iwacu bibe inyego za Migurumiko bije kwa Migurumiko, kubera yuko umugore wa papa mama avyara yahawe uwundi mugabo ari kwa Migurumiko yitwa Samuel Bavumirera. Nabo nyene nababonye ngaha bari ngaha. Abo bantu baciye bafonda karanga muntu. mama wawe ariko akurana divorce Ntaburana divorce, ntayaburana, ahubwo ashaka ko amatungo y'umuryango wacu agenda kwa Migurumiko. Kugira ngo rero ivyo bishobore, yaciye afata, hariho itongo twaguze Igihanga, yaciye afata karanga muntu yiwe ayihereza uwo twayiguze yitwa Mutoni Claudine kugira ngo ahindure karanga muntu. urubanza rugeze Urubanza uno munsi ruraryamye nyakubahwa mushikiranganje na nyene icubahiro kizigenzo wa Republika y'u Burundi yaragize icavu. Ubu urubanza aho rugeze turindiriye isango baduha muri tribunal de résidence y'Igihanga hamwe niyo baduha muri tribunal de résidence yo ngaho.
nta gihe rumazeyo mugabo hagiye nitwe twarutwayeyo mugabo ingingo y'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika yarasomwe nyakubahwa mushikiranganje ariko abacamanza yo muri sentare y'intango bayica amanza. Yavuze yuko iryo tongo atari ibyo mu bashikirizamanza, ahubwo uwo Mutoni Claudine yo kwitwara muri sentare y'intango ibifitiye ububasha ngibi barashobora kubisoma abantu. Hanyuma urubanza rwa Foizage Dofu karangamuntu ya magendo uwo munyarwandakazi akoresha nk'umurundi avukana na mama yamuhaye rukabandanya rukurikirano. Ivyo navyo byaraheze nyakubahwa ngibi niba bisome. Nyakubahwa umustantere wo muri Mugongomanga yaravuze yuko iyo karangamuntu atayiza ari amagendo. Nyakubahwa umustantere wo muri Ntahangwa nawe yaravuze yuko mu matohoza bakoze iyo karangamuntu inomero zayo zapartena ku wundi muntu. Hanyuma abo ba Ego ariko ikindi nashaka gusaba nyakubahwa mushikiranganje nuko jewe ubuye ntatekanye. Igituma natekanye nuko abo bantu bavuga yuko imbere yuko bafungwa kuri izo mpapuro z'amagendo jewe babanza kunshikana mu kuzimu. Ubuye aho ntashino musi wo ntahejo ndararubunda kubara abo bantu kubera izo nzandiko z'amagendo banafatana. N'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu nyakubahwa yaragize icyo bivuze kuri ico kintu arandika ikete avuga yuko ivyo bintu byohera mu maguru masha itotezo bariko ratugirira ngiri irikete kubera yuko twariko turatotezwa ku buryo twafungwa ku munsi. Hanyuma rero iryo tongo muri tugenda kurikoreramo n'imirima yacu igiripfe kubera hariho n'abasibititi bo muri parike ya Bubanza bari muri ibi bintu bariko barabafasha aba bantu. Nico gituma abantu badashobora no kurenguka haguma hari kubasibititi. Jewe nitwa Ndize Nestor nkaba mfise urubanza muri cour spéciale. Urubanza rwa civil ni RCTBA 0286. Hama rero urubanza nagiye nsinda kuva muri nimero ni RCTBA 0286. Hama ni urubanza rwa parcelle twanyazwe isigwa na Mutama vyara papa bamwishe mu 72 n'abandi bari basigaye bose barapfuye. Ubu nsigaye ndi jenyine. Parcelle barayitunyaze iringa mu Kamenge kujya gatatu. Watunyaze parcelle turaburanye kuva mu mugwi wa Sentebe ngenda ndamusinda gushika ashika muri cour spéciale. Muri cour spéciale naho nyene muri chambre ya mbere ndamusinda yunguruza muri chambre ya kabiri aca yiyadukiza azana ibintu bya karangamuntu. Aho ahakana yuko papa atapfuye mu 72. Ahakana yuko Mutama vyara papa atigeze avyara umwana n'umwe. Alors uno munsi tugeze urubanza bararujanye muri penal. Dossier yayo ni RCTBP 003. Turaburana nazanye abatemwe bashika 10 kuva dutanguye urubanza. Fisa abatemwe bo ku mutumba aho iwacu mu Kamenge nawe nyene yaba mu Kamenge gushika uno munsi nta mutemwe n'umwe afise. Abazana bose baramuhakana. Uno munsi muri penal nzanye abatemwe 10 bumviriza abatemwe 5 ngo twari dukene birakwiye atamutemwe n'umwe afise. Urubanza rurasohotse ndasinzwe ariko umuseptiti yari afise iyo dossier. Umuburanyi niwe yazanye ibirego sinzi ko ndavyita ibirego. Amankete yagiye gukora muri meri ngo karangamuntu yanje ni yafo sinavuse mu Kamenge ngo navuke mu Cibitoki ngo njya si papa wanje n'ibindi. Ndababaza nimunyereke papa wanje kandi atari uno mu muryango wacu. Noneho urubanza rugiye mu muherero inyuma y'amezi 2 urubanza ruracise ngo ndasinzwe no gukata umunyororo w'amezi 6. Nyakubawa ministre mushikiranganje ndagushimiye cyane kubona waje. Ni Imana yakuzanye ngaha kugira ngo dukemurire ibibazo. Naragiye kwa nyakubawa atwara cour spéciale Murundi aragerageza gushira ibintu uko bimeze.
ariko ari abantu bakora hajya umengo nk'uko mwabivuze burya butungane ni rwabo bicaye hejuru y'igihugu. Nyakubahwa, harageze yuko mufata ingingo. Natwe ubu twakuze, je ndi imfuvyi, papa yafuye inyuma y'ukwezi atari kwezi n'inusu ndavuka, siramubonye papa. Birambabaza kubona umuntu ahagarara imbere y'ubutungane akazunzagiza umutwe ngo uyu muntu ntiyigeze abaho. Kirambabaje kandi cyane, iyo ndiko ndavyibuka numva kubabara. Amemta uyo mucamanza yari yashashe uyo munsi afashe ingingo yo kuncira urubanza rwa ngonde kandi yigeze gusasa mu rubanza rwa civile bemeza yuko fise nasinze. None uno munsi ahindutse gute? Yashashe muri civile amuhamwe. Muri civile yashashe ivyo ibirego byose bari yazanye uwo tuburana. Bamaze kutumviriza baje no kwitongo. Baremeza yuko nasinze ibirego byose ntawe bandise yuko atawubifatiye. Noneho uno munsi rugeze muri nuzeya muri penal. Uyo nyene araje aravyanse kandi bari babiri. Je nitwa Nimagaritse Chantal, nkaba ndongoye mu Buyenzi 1631. Hakaba hariho abavukanye n'umugabo bagomba kugurisha parcelle, baca bifashisha mu procureur akorera muri ville kuko yobafasha ko yari yase gusinya ko yobafasha bayigurisha. Convocation ya mbere yarayitavye. Nitwa Nimagaritse Chantal. Convocation ya mbere yitavye yarazi ko ruri muri senare y'inama, aca sanga tisiyo aca shikayo yacerewe na nimero ofisi yitwa Alex. Niwaburanye. Siyigeze aburana ahubwo gusa nagiye gushingitse nanjye. Alex Ndendro Fidele. Itwaganya tuya Yagiti. niwe yaciye agumamura Yakoresheje atarubanza. nakumviriza yanansi kumviriza barakumi Inde. umugabo wanjye akujimaze ibintu bitatu n'imumi Arakunze. ngo yamututse ko nazi kuvuga ikirundi neza namubwiye ngo ukimubaza nanjye ko ibi bintu biretse Urubanza n'inzingano. jewe ubwo nashingishije muri senare y'intango mpagabikisha ubuguzi iyo mfise izindi niwe baza akabigenza amukura yamubaza ngo n'ubu nurembere ati jewe ubu natuze kwemera gusinya sija gusinya kubera Ukunze kubera yansi gusinya. josaba Urubanza ko matati wari wacitse ruvuga ko bagurisha. aho niho byatunaniriye kumenya tubazo dufise impapuro abaryango bagaburiye ko ibisigi ivyo yaraze kugira